Nyemerera ndakwakire kandi hano iwacu ku Muhana TV mu rugendo rwacu aho tugiye kugutembereza mu bantu buri muntu wese abakeneye kumenya ivyabo, abantu batavugwa ko rumwe mu mateka yabo. Uyu munsi wongiye kukubwira bamwita Yuda Iskariyoti. Inkuru yacu nyemerera ndayitangurire mu myaka irenga 2000 iheze, mu mayira, mu mihanda ya Yudaya, mu mihanda ya kera yuzuye abantu n'induru, aho umubaji yicisha bugufi akomoka i Nazareti yazengurutse igihugu cyose yigisha urukundo, impuhwe n'imbabazi. Mu bagenzi biwe bakadasohoka, inshuti magara, abagenzi bukuri, harimo Yuda Iskariyoti, umugabo izina ryiwe ushatse worihuza no guhemukirana hamwe no kwicuza. Abitewe no gukunda amahera cyane no kwipfuza inyungu zoroshe, yagiranye amasezerano n'abakuru b'amadini kugira ngo ahemukire umwigisha wiwe yakunda, amugurisha amafaranga 30 y'ifeza gusa. Kumusoma rimwe gusa byari bihagije ngo Yuda akorere kashi ziwe, ariko abikorera umuntu yigeze kubaha, aramwerekana, aramugurisha, atanguza ibintu byari bigiye gutuma Yesu abambwa. Bitewe n'uburemere bwo guhemuka kwiwe, byaramuremereye. Ako kanya kwicuza kwa Yuda ntikwatevye, byatanguriye aho nyene. Yagerageje gusubiza ayo mafaranga y'amaraso, ariko hari hamaze kurengerana. Igihe cyari camusize, ivyononywe byari byamaze kononekara, kandi ingaruka zavyo ntizari gusubizwa inyuma. It was too late. Iyo twinjiye cyane mu makuru ya Yuda Iskariyoti tukabija mu mizi, dusangamo ivyigwa byinshi vyimbitse byo twigisha ndetse no muri iki gihe. Uguhemuka kwa Yuda kuduhatira guhangana n'ingorane za kamere muntu, gukunda amafaranga, uguhemuka n'ibindi. Nyamara hagati y'umwijima wo guhemuka hariho itara ry'ukwizera. Inkuru ya Yuda iratwibutsa ko nubwo amakosa yacu yoba akomeye gute, gucungurwa guhora kugegwako. Nubwo Yuda yahemutse, byatumye tubasha gucungurwa. Yesu arabambwa, agakiza karaboneka. Twese mu buryo bumwe canke ubundi dufise inenge, dufise amakosa nk'aya Yuda. Dukunda gukora amahitamo mu nyuma tukayicuza, ariko ibyo dukora hanyuma y'aya mahitamo mabi nivyo bigena abo turibo, nivyo bidusobanura. Iyo Yuda atiyahura yari gusaba imbabazi, akababarirwa nk'uko n'aba Petero bagiye bakora amakosa, hanyuma mu nyuma bakigaya, bagaca bugufi, bagahindukira bagasaba imbabazi. Ntitukihutire rero guca imanza, ahubwo reka tugirire impuhwe no gusobanukirwa ku batsitaye mu rugendo rwabo. Reka twigire ku nkuru ya Yuda ko no mu bihe byacu vyijimye buri gihe hariho amahirwe yo gucungurwa, gukira ibikomere, tugakira ibikomere by'umutima no kubabarirana. Ico genda kwifuriza, niwagira aho utsitara, niwagira aho ukora amakosa, ntukiyahure, ahubwo uzogira umutima wo kwicuza, wigaye, winenge, ugarura umutima, usaba imbabazi, uce bugufi, ubabarigwe, uhindukire, ureke ingeso zawe mbi.
ico nico je ndakwifuriza. Uri uw'agaciro gakomeye kuri jewe, wewe wankundiye tukabana muri uru rugendo rwa Yuda. Wibuke ukore subscribe nimba utarabikora. Erega gukora subscribe ubu nyeretse ko wifatanije nanje. Nukore like untera intege mbone ko ukunda ibiganiro nkora. Wakoze kubana nanje, aho wanyereye wongera uvyuke, ntiwiyahure nka Yuda, ahubwo usaba imbabazi usubire ku murongo. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Imana ibarinde, Imana ibazigame, naho ubutaha.